Reka nsubire ndabaramutse nanabaha n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose turiko turashikiriza kuri ino mboneshakure ya ECTV ni ya mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa mu bisata vyose yoba muri politiki zivugwa mu mutekano n'ibindi vyinshi biba biriko biragarukwako. Banywanyi bacu hayindi nkuru iriko iravugwa cane ni inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC, aho hagiye kubera inama mu Burundi. Inama irabana n'ikibazo c'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutekano utegwa n'intambara zihuza abarwanyi ba M23 n'igisirikare ca leta, ariko nanone hakaba hari icuka kibi hagati y'ibihugu biri muri uwo muryango, ni ukuvuga ibihugu bibiri, igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari iyo ntumbero y'iyo nama. Ariko tugaruke ku bakuru b'ibihugu bamaze gushika mu Burundi n'ukuntu bariko barakirwa. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashitse, ariko hakaba hamaze no kubonana na perezida w'u Burundi yakiriwe ku kirimba kwa Ntare. Tugiye kugenda tubabwira rero uko vyifashe, muraboze no kugenda mubikurikira mu buryo bw'amasanamu mugenda muraba ukuntu vyose bimeze. Ibintu bihimbaye cane, ni ibintu vyanezereje yoba abarundi yoba abanyarwanda kubona perezida w'u Rwanda Paul Kagame asubira kuramukanya no kubonana na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni ibintu bitaheruka kuva aho umubano w'ivyo bihugu vyomi utosekaye mu mwaka w'ibihumbi 2015, imbibe zikugagwa, ibihugu bikarabana nabi. Ariko amafoto yagaragaye kuri uno munsi n'amafoto anezereje cane, yoba abarundi gose baranezerewe uravye n'ukuntu perezida w'u Rwanda yakiriwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura, uravye ukungene akanyamuneza kari kose. Ariko n'abandi bakuru b'ibihugu bakaba bakiranywe neza cane, bakiriwe mu gihugu kuri wa kane Ruhuma 2023. Uburundi akaba ariho bwakira abakuru b'ibihugu vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko baje kwiga ku kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo. Abo bashitsi rero bakaba bakirwa mu ngoro kwa Ntare. Abayobozi bamwe bamwe bo ku kirimba bakaba bamaze kuja kwakira abashitsi ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, aho mbere umukuru w'igihugu yahashitse ubwa mbere ni umukuru w'igihugu ca Tanzania Suluhu Samia Hassani, akaba waje amukurikira ari William Samoei Ruto wa Kenya. Bakaba bamaze gushika aribo baje ubwa mbere, abamenyesha makuru n'ibinyamakuru bitandukanye bakaba barindiriye abo bashitsi kwa Ntare. Bikaba vyitezwe ko umwanya uzaba rero bahashitse. Aba ba mbere bakaba bamaze no kuhashika. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame nawe yaje. Inyuma yaho abo ba perezida b'ibihugu vya Tanzania na Kenya bashitse, hakaba rero haje kwakirwa perezida Paul Kagame w'u Rwanda, nawe yashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura. Inyuma y'abakuru b'ibihugu vya Tanzania na Kenya, umukuru w'igihugu c'u Rwanda nawe akaba yashitse, hanakirwa neza cane. Akaba rero yakiriwe n'umushikiranganje mu vyo yajejwe harimwo ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye. Akaba yaheruka kugendera Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2011. Perezida Kagame akaba amaze no kubonana na perezida Varisito Ndayishimiye, turaza kubigarukako. Inyuma yaho perezida w'u Rwanda ashitse, umukuru w'igihugu Ndayishimiye nawe ku kirimba kwa Ntare akaba yiteguriye kwakira abagenzi we b'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, aho bamwe bamwe nk'umukuru w'igihugu ca Tanzania, Kenya n'u Rwanda, ndetse n'umukuru w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi nawe yamaze kuhashika. Muraza kugenda mubikurikira. Ubwo rero umukuru w'igihugu c'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni nawe akaba yahashitse, akaba yaje asanze bagenzi we bo mu bihugu vya Tanzania, Kenya n'u Rwanda bamaze gushika. Tubibutse ko Museveni wewe yahaheruka kugendera Burundi muri 2015. Mukaba mwamenya kandi ko muri iyi nama baje kwigira hamwe ikibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko twabandanije tubibabwira.
uko vyifashe kwa Ntare ku ngoro kwa Ntare abakuru b'ibihugu vyo muri EAC bariko barashika umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko arabakira ubanje gushika ku kirimba kwa Ntare akaba ari Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu c'u Buganda ubundi ashitse ku kirimba kwa Ntare n'uwuserukira Salva Kiir umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo nawe nyene akaba ariko ahabwa ikaze n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bakurikiwe na William Ruto Somei umukuru w'igihugu ca Kenya hamwe na Samia Suluhu Hassan umukuru w'igihugu ca Tanzania bahawe ikaze na Perezida Ndayishimiye imbere yuko bahabwa ibibanza aho inama y'umwiherero iza kubera bakaba bashitse batera umukono ku gitabu c'iteka ariko indi nkuru ndetse n'amafoto meza cane agaragaza Perezida Ndayishimiye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba rero nawe ashitse ku kirimba kwa Ntare Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko aramwakira muriko murabibona n'akamwemwe n'umunezero ni ibintu bihimbaye gusubira kubona murazi ko imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yari yaratosekaye mbere bamwe bakavuga ko hoba hari abantu bari barazingamitse iyo migenderanire vyatumye itari yasubiye kumera neza aho Burundi bwari bwarahiye burarengwa ko butazosubira kugenderanira n'igihugu c'u Rwanda mu gihe abatembagaje ubutegetsi muri 2015 ngo badahawe ubutungane bw'u Burundi mbere benshi bakaba bari banavuze ko ngo wari warabaye intambamyi ngo yoba ari wahora ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni kuko inyuma y'ikogwa ryiwe imbibe zaciye zugurugwa abantu rero bakaba banezerewe cane abarundi abanyarwanda baranezerewe cane kubona ubona umukuru w'igihugu w'u Burundi asubira kuramukanya n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda ibi birerekana intambwe umubano w'ivyo bihugu vyompi uriho imigenderanire myiza iranga abo bakuru b'ibihugu ndetse n'ivyo bihugu mbere akaba ari n'akaryo keza ko kugira nyene n'ivyari bisigaye bitaratunganywa neza bitunganywe maze abanyarwanda n'abarundi basubire kubana narirya bivuga ko u Rwanda n'u Burundi ari nk'igihugu kimwe kuko bahuje imico kuko bahuje akaranga bahuje imibereho n'ururimi usa nkaho ari rumwe umurundi aravuga umunyarwanda akamwumva atakindi kirinze gusabwa ibyo rero vyose abantu bakabona ko ari ibintu rwose biziye igihe kuko u Rwanda n'u Burundi bakaba ari ababanyi kandi ari ababanyi beza mwomenya ko rero ku kirimba kwa Ntare aho Perezida Kagame ahejeje kwakirwa na mugenzi we Evariste Ndayishimiye ariko nanone Perezida w'igihugu ca Uganda nawe yakiriwe waserukiye Perezida wa Sudani y'Epfo nawe yakiriwe Perezida wa Kenya wa Tanzania hamwe n'uwa Rwanda bose bakaba bashitse mu ngoro kwa Ntare mu gisagara ca Bujumbura ubu rero amakuru yandi nuko Felix Antoine Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari naco gihugu kirangwamwe umutekano muke mu ntara zo mu buseruko akaba hejeje gushika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye agize wa gatandatu ashitse nk'uko umuryango wa EAC kugeza ubu ugizwe n'ibihugu 7 akaba rero nawe yashitse nawe yakiriwe neza cane ariko nanone akaba ari ibintu binezereje kubona abakuru b'ibihugu bose bavyitavye ariko bavuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bari batanguye kuvuga ko ari hashobora kutahaboneka ariko mwabonye ko vyagenze neza yahashitse gose kandi n'umukuru w'igihugu ca Kongo nawe yahashitse ni ibintu vyiza cane ni ibintu binezereje ni ibintu bibereye kuraba banywanyi bacu rero nkuko twabibabwiye tukaba tubandanya kubashikiriza ayo makuru uko turagenda turayaronka uko ibintu biragenda bija ku murongo vyose turagenda turabashikiriza ido nido banywanyi bacu rero mwese ndabakengurukire cane mubandanye no gukurikira amakuru turiko turabashikiriza wibuka gufyonda kuri subscribe no
gusangiza bagenzi bawe makuru tuba turiko turabashikiriza. Mu kanya turaza tubaha ido nido ku birabana n'ibindi vyose biriko biravugwa mu bisata vyose nk'uko turiko nyene turayategura. Reka rero bararikire kuza gukurikira ayandi makuru mu kanya gatoya.